w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye mu gihugu ca Vietnam aho yari yagize urugendo rw'akazi muri ico gihugu urugendo rwamaze imisi 3. Ubwo rugendo rwaranzwe cane cane n'ikaze y'igishika cinshi cane umukuru w'igihugu ca Vietnam yakiranye umukuru w'igihugu c'u Burundi be n'iteka rihuye n'ubucuti n'urukundo afitiye mugenzi we eka n'igihugu c'u Burundi. Ubwo rugendo rwararanzwe kandi n'ibiganiro vyashitse ku masezerano ibiganiro ho barabiye cane cane ingene imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Vietnam yifashe. Imigenderanire yasizwe ko umukono ku itariki 16 ndamukiza 1975 bisigura ko urwo rugendo rwabaye vuba cane bimirije guhimbaza isabukuru y'imyaka 50 y'imigenderanire. Kabaye akaryo ko kurabira hamwe ingene imigenderanire yifashe no kurabira hamwe ingene yotsimbatazwa mu bisata vyinshi bitandukanye. Ni muri yo ntumbero yuko haciye yategwa ko umukono ku masezerano yo gushigikirana muri rusangi be n'amasezerano yo gushiraho ibiganiro vyamaho kuvyerekeye politike be n'imigenderanire. Mu byago bagize baraganiye kandi no kumbona kazoza ibihugu vyabo bifise aho u Burundi sanzwe dufise imbona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040 u Burundi buteye imbere mu 2060 eka n'igihugu ca Vietnam naco nyene kaba gifise imbona kazoza yo kubandanya gitera imbere kusumba. Bivanye rero n'imitahe n'abahigwe ivyo bihugu ko ari bibiri bifise bariyemeje gushigikirana mu bisata bitandukanye vyashizwe imbere aho nuvuga cane cane igisata c'uburimyi, igisata c'ubudandaji, igisata c'ingenzi, igisata c'ubutare, igisata co gukingira abanyamitahe, igisata co gushigikirana mu vyerekeye kwivuna abansi be n'umutekano eka n'igisata mu vyerekeye indero. Muntu mbere kuvyaza umusaruro ubuhinga igihugu ca Vietnam bufise eka n'ubutunzi kama igihugu c'u Burundi bufise bashigikirane bafashanye gutyo bajane kwiterambere rirama kandi ihagaze ku masezerano arabira hamwe inyungu z'impande zose. Muri iyo ntumbero nyene abakuru b'ibihugu bariyemeje kubandanya bashigikirana no mu manama mpuzamakungu cane cane aho usanga inyungu b'ibihugu vyabo usanga tubahirijwe. Hambavu hiyo bibonano yatanze umuryango ku masezerano yatewe ku mukono n'ayandi agiye gutegwa ku mukono vuba bwango. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kubonana kandi n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu aho umushikiranganje wa mbere yasuye kwiyamaza ubwiwe ingene agiye gushiramwo inguvu nyinshi cane kugira ngo iryavuzwe n'abakuru b'ibihugu rishobore kuja mu ngiro cane cane no gutegura ayo masezerano eka no gutegura abene gihugu kugira ngo bashobore kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi. Baravuganye kandi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Vietnam, Parti Communiste Vietnamien, na cane cane ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe nawe ariwe mukuru w'inama nkuru y'inararibonye y'umugambwe CNDD FDD. Iyo migambwe ikaba yari isanzwe ifitaniye imigenderanire y'ubucuti n'ubugenzi akaba kari n'akaryo ko kuganira kandi kugira ngo iyo migenderanire ibandanye itsimbatara na cane cane biciye muri iyo migambwe bahimirize abene gihugu kuvyaza umusaruro ayo masezerano yashirweho umukono na cane cane yuko ari ku neza y'abene gihugu b'ivyo bihugu. Inyuma y'iyo mibonano nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi ibibanza bitandukanye vy'iratiro cane cane vyerekana kahise k'ico gihugu ca Vietnam. Ni muri iyo ntumbero yagendeye ikibanza c'incungu za Vietnam aho bibuka abaguye ku rugamba rwo kuharanira ukwikukira eka no kugwanya abasesankuyoze b'abanyamahanga bari baje muri ico gihugu ca Vietnam. Inyuma yaho yaragendeye kandi nahari intatemwa y'intwari Ho Chi Minh akaba ari nawe yafashe ya mbere kugira ngo ashobore kugwanya ivyo bihugu vy'abacura bufuni na buhoro gutyo arashobora gushikana n'igihugu ca Vietnam kuko idegemvya nyakuri irashobora gushikana igihugu ca Vietnam ku mahoro n'umutekano eka no mu kwikukira.
Inyuma yaho yaragendeye kandi ikibanza ciratiro ca gisirikare aho hari ibigwanisho, hariho kandi n'ivyerekana ivyaranze urugamba rwo kwikukira, ubuhizi bwaranze abenegihugu b'ico gihugu, ibikoresho vyakoreshejwe, eka ibintu vyose vyoba vyarabashikanye kuri iyo ntsinzi yo kwidegemvya, niho biri muri ico kibanza. Ivyo rero akaba vyari mu ntumbero yo kwigira kuri kahise ka Vietnam ingene kashoboye kwikukira kava muri ico gihe aho ico gihugu cari kiganjwe n'abanyamahanga kirikukira gushika naho gishika no ku iterambere rishemeye uno munsi, gutyo bibuke na kahise aho ari kibanza gisanzwe kigendera kandi n'ingenzi nyinshi zivuye mu bihugu bitandukanye. Mu ntumbero yo guhanahana ubumenyi, nyene icubahiro umukuru w'icu Burundi yaragendeye amashirahamwe, aho yagendeye ishirahamwe rigira kabiri mu mashirahamwe yinjiza ubutunzi bw'igihugu ca Vietnam, iryo naryo akaba ari umugwi Vietel. Umugwi Vietel rero usanzwe ukorera mu bisata bitandukanye, akaba yagendeye igisata kiraba ivy'inkino, aho mbere ico gisata gisanzwe naco nyene kizwi ku rwego rw'igihugu eka no ku rwego mpuzamakungu kubona gishobora gukarishiriza ubwenge n'ubumenyi abakinyi b'umupira w'amaguru, eka mbere bakaba rurangiranwa kw'isi. Ni muri iyo ntumbero rero haciye mu byago yagiraniye n'abarongoye uwo mugwi n'igihugu c'u Burundi kizoronka amahirwe yo kurungika abakinyi b'umupira w'amaguru kugira ngo bashobore nabo nyene gukarishirizwa ubwenge n'ubumenyi n'ubuhinga muri ico gisata c'inkino, eka nabo nyene bashobore kuronka amahirwe yo kukura bakaja gukinira mu migwi mpuzamakungu, gutya ibendera ry'igihugu c'u Burundi ribandanye risayangana mu makungu hose. Muri iyo ntumbero nyene yo guhanahana ubumenyi, nyene icubahiro umukuru w'icu Burundi yaragendeye kandi igisata c'uwo mugwi nyene Vietel, ariko gisanzwe kikorera mu vyo gutumatumanako amakuru n'ubuhinga bwa none. Ico gisata kikaba gikukira igisirikare ca Vietnam. Ico gisata rero caramaze kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi, aho cashinze ishirahamwe Lumitel, ishirahamwe mbere no munsi ariyo ya mbere ifise abanywanyi benshi kuvyerekeye guhanahana amakuru. Kara kajyore ko kurabira hamwe ingene imigenderanire isanzwe ihari yifashe no kurabira hamwe ivyokorwa kugira ngo iryo shirahamwe ribandanye rishigikira iterambere ry'igihugu c'u Burundi, ariko kandi ribandanye rizana kanovera mu vyo risanzwe rikora, eka ribandanye rizana na bishasha no mu bindi bisata vy'ubuhinga bwa none. Ni muri iyo ntumbero rero naho nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneye akaryo kandi ko kuganira ku vyokorwa kugira ngo n'igisirikare c'u Burundi be n'igisirikare ca Vietnam bishobore gufatana mu mugongo bifashanye mu bisata vy'iterambere, kuko iryo shirahamwe naryo nyene risanzwe iryo Vietel Telecommunication isanzwe rikukira igisirikare ca Vietnam. Inyuma yaho nyene icubahiro umukuru w'icu Burundi yaragendeye ikigo shure gisanzwe gifise ubuhinga cane mu bushakashatsi mu vyerekeye uburimyi. Muri ico kigo basanzwe bakorerayo ubuhinga bwa none, basanzwe bagira ubushakashatsi bwo guteza imbere igisata c'uburimyi kugira ngo kigende cisunga ingene isi igenda irahindagurika ry'ibihe, ariko rigende kandi ryisunga ivyo abenegihugu baba bakeneye muri kino gihe, eka n'amakungu. Mu gihe rero tusanzwe tuzi ko ico gisata asanzwe ari ico kirimwo abarundi benshi ku bwinshi, na cane cane ivyo bikaba vyaranagaragaye kandi muri rusanso miherutse aho mu biharuro vyerekana yuko ibice birenga 85% vy'abarundi basanzwe ari abarimyi. Kara karyo ko guhugura imiryango kugira ngo n'abarundi nabo nyene bashobore kuza baraza muri ico kigo bahanahana ubumenyi, barahura ubumenyi, ubuhinga bwa none, kugira ngo bwa burimyi dusanzwe dukora bushobore kwisununura dukoresheje ubuhinga bwa none, dukoresheje ubushakashatsi, gutyo umwimbu wiyongere, dushore na bwa butunzi bwiyongere, dushobore gushika kuri yambona kazoza y'igihugu giteye imbere. Inyuma rero y'ugo rugendo ruje inyuma y'imyaka 50 ivyo bihugu bifitaniye imigenderanire myiza, umukuru w'igihugu ca Vietnam yaratanze ubutumwa kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, ubutumwa bwo kumukeza n'ubutumwa bwo kumutera intege, atera intege n'abarundi bose. Igihugu ca Vietnam ni igihugu naco nyene caciye mu bihe bigoye vyinshi cane, aho cagiye kiraca mu ntambara kenshi cane, kirafatirwa nabo nyene naco nyene ibihano ku karenganyo, ariko no munsi kikaba carashoboye kugurura akaba ari igihugu giteye imbere.
ati rero uno munsi abarundi ko bagize umwe kuri yambona kazoza y'Uburundi buteye imbere kandi bushikisha bukizana nta kizobabuza gushikayo kuko nico gihugu cari caragowe gusumba carahashitse. Ati rero turateye intege abarundi bose eka mbere so kubatera intege gusa no kuri iyo nzira y'iterambere igihugu ca Vietnam kizobashigikira kibaherekeze dusangire ubumenyi dusangire duhanahane n'ubuhinga mu bisata bitandukanye.